Itandukaniro rihari ry'umunyagihugu n'umwene gihugu no kuvuga itandukaniro rihari nuwaciye ku ntebe y'ishure n'utaciye ku ntebe y'ishure. Aho no kuvuga itandukaniro rihari ry'umuntu yaciye ku ntebe y'ishure kuvuga umukozi wa leta n'umurimyi kama. Aho rero waciye ku ntebe y'ishure n'umwene gihugu canke n'umunyagihugu urumva aho waciye ku ntebe y'ishure n'umwene gihugu. N'umwene gihugu. Utaciye ku ntebe y'ishure niwe bica gihugu umunyagihugu. Itandukaniro riri hagati y'umwene gihugu n'umunyagihugu. Umunyagihugu nuwuba avuka muri ico gihugu nyene akaba ari nationalite nyene kavukire ngaho nyene. Umunyagihugu nawe shaka kuba nk'umuntu avuye mu mahanga kaba umunyagihugu muri uwo mwanya nyene ari muri ico gihugu agaca yitwa umunyagihugu muri uwo mwanya nyene muga havuye ntabaciswe umwene gihugu. Ururimi rw'inyamurage amasinyi. So ikiganiro ni urabizi nimba ubizi bisobanura iki aco bisobanura kidusigurire. Aha andi kuri street ndi kumwe n'umunyagihugu w'iwacu umurundi w'iwacu jewe ni Irakoze David behind the camera ni Enoch. So ndi kumwe na Ngenda kubwayo Jamari. Ngenda kubwayo Jamari. Namahoro. Amahoro. Meze neza cyane. Yego cyane. Sawa. Je ngomba tuganire gatoyi. Mfashe imodoka sivyo? Mva ngaha ngende Muramvya mvuye kuri Kotebu sivyo? Mvuye kuri Kotebu ngenda imuramvya. Nkoresheje isaha n'iminota 20. Mugabo igitangaje kugaruka nkoresheje iminota 80. Ni kubera iki none mu kumanuka nakoresheje iminota 80? Kubera mu kumanuka hamba hamanuka nyene hataba haduga. Mugabo urumva mu kumanuka ugiye iminota myinshi kandi mu kuduga naho haje iminota mike. Je mugabo urumva nk'ico congora gusigura kuko mu kumanuka ugiye iminota myinshi mugabo mu kugaruka ugarutse iminota mikeyi. Nuko hoba hamanuka uri kuraza canke hoba hameze neza. Sawa nacho. Mbega nugwahe rurimi rw'umunyamurage? Yereka tumurutoki canke akakwandikira ururimi rw'umunyamurage. Aratuma urutoki canke akakwereka iki kintu kimeze uku akakwereka. Nigo rurimi rw'umunyamurage. Kubera umuragi avuga ngo atobore uravyumva nawe ntavuga ngo atobore aragigimiza akakwereka twogikora uku canke cogenda uku canke nitwuku akabikwandikira kwera atabavuga. Sawa sawa tuca tugwita gutera ururimi rw'umunyamurage. Umuragi yitwa umuragi nyene. Ururimi rw'umunyamurage tuca tugwita gute? Aradidinganya akagira akakwereka kakwereka ibyo bintu ubona ucubibona. Sawa ego nijya itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. Itandukaniro ntari hari kuko bose baba basa kandi baba bameze kumwe. Iyo uvuga umugabo cyangwa umugore none ari kubitandukanya kuko bose turi bamwe urabibona ntawo wotandukaniriza umunyagihugu n'utari umunyagihugu. Umunyagihugu umubonera ku myambaro yaba yambaye. Umwene gihugu nawe nuko ariko umujejwe umutekano nawe urazi ko yambara ukwiwe. Umunyagihugu nawe yambara ukwiwe. Urumva niyo tandukaniro ryabyo. Sawa ndagushimira cyane. Urakoze cyane ukanya. Mfise ibibazo bitatu ngomba ko tuganira sivyo? Ndi kumwe na Hariho Yesu Samuel. Hari ibintu bitatu ngomba ko tuganira, ni ibibazo bitatu ngomba kukubaza kandi vyoroshe sivyo? Kibazo ca mbere mvuye kuri Kotebu nafashe imodoka sivyo? Ngenda imuramvya. Nakoresheje isaha n'iminota 20. Hama gitangaje mu kugaruka ce nkoresha iminota 80. Ni kubereke nakoresheje iminota 80 mu kugaruka. Asha kibazo kirananiye kwishura kwe. Kibazo kiragoye kwishura. Kiragoye kwishura. Kiragoye kwishura. Gerageza. Ndi wakoresheje iminota. No kuvuga navuye kuri Kotebu sivyo? Nafashe imodoka mvuye kuri Kotebu nkoresha isaha n'iminota 20.
hama mu kugaruka nce nkoresha iminota 80. Ni kubera nakoresha iminota 80 kandi mu kugenda nagiye isaha n'iminota 20. Mu kumanuka mvuye imuramvya nza kuri Kotebu naciye nkoresha iminota 80 ndiko ndamanuka. Ni kubera ikintu none nakoresheje iyo minota. Gituma wakoresheje iyo minota nuko woba wari kuramanuka utari kuraduka. Cyo gituma wanyarutse kuko iyo umuntu aduga bitwara umwanya muremure ari kumanuka biranyaruka. Sawa urakoze. Ikibazo ca kabiri. Nugwahe rurimi rw'ibinyamurage. Ururimi rw'ibinyamurage tugwita gute? Abwita ururimi rw'indagi. Sa? Gwitwa ururimi rw'indagi. Okay. Hama ikibazo ca gatatu arico cyanyu. Ni ryahe tandukaniro ry'umwene gihugu n'umunyagihugu? Itandukaniro ry'umwene gihugu n'umunyagihugu. Kuvuga umwene gihugu aba ari uwo ngaho nyene no kuvuga n'umurundi avuka ngaho nyene. N'umwene gihugu genda bifasha ko byose ari kimwe. Ko bose urumva umwene gihugu no waho nyene. N'umunyagihugu no waho nyene umva batandukanye n'umunyamahanga. Sasa ndagushimira cyane byarebye. N'ubuntu butatu nashaka ko tuganira. Yego. Mfise ibibazo bitatu. Yego. Icambere kiravuga ati navuye kuri Kotebu. Sivyo? Nafashe imodoka. Ngende muramvya. Nkoresha isaha n'iminota 20. Yego. Mugabo gitangaje ndiko ndamanuka nakoresheje iminota 80. Waza ko ari kubera iki nakoresheje iminota 80? Cengerageje kwiyumvira neza. Isaha igizwe n'iminota 60. Uvuga yuko wakoresheje isaha n'iminota 20 kubera wakoresheje iminota 80 mu kumanuka. Numva umenga nico kimwe. Umanutse ugakoresha 80 kuduguka ukoresha isaha n'iminota 20 ni ya minota 80 nyene. Oh sawa. Ama okay, icya kabiri. Nugwahe rurimi rw'ibinyamurage. Ururimi rw'ibinyamurage. Bajya badashoboye kuvuga neza. Ego. Namasinye bakoresha mu kwerekana ico bashaka nta bindi no kwandika. Sawa. Ikibazo ca gatatu ni ryahe tandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. Tandukaniro hagati y'umwene gihugu n'umunyagihugu. Umunyagihugu nuwuba avuka muri ico gihugu nyene akaba ari nationalite nyene kavukire ngaho nyene. Umunyagihugu nawe shaka kuba nk'umuntu avuye mu mahanga kaba umunyagihugu muri bo mwanya nyene ari muri ico gihugu agaca yitwa umunyagihugu muri bo mwanya nyene muga havuye ntabaciswe umwene gihugu. Sasa neza urakoze cyane ndashimye cyane. Nimore meze neza ndashimye. Ndi kumwe nande? Oui. Ndi kumwe nande? Kumwe yica makuru. Okay, jewe ndi kumwe wewe witwa nde? Nkuko bisanzwe nitwa Viateur Nimbona. Yego. Namahoro Nimbona. Nimore. Sawa. Jewe mfise ibibazo bitatu. Icambere kiravuga ati mvuye kuri Kotebu. Ngiye muramvya nkoresheje isaha n'iminota 20. Hama igitangaje mu kugaruka nce nkoresha iminota 80. Mbega ho ni kubera iki mu kumanuka naho nakoresheje iminota 80? Mu kumanuka kuba wakoresheje iminota 80 njyane kubera wanyarutse kuronka déplacement. Hama mu kuduga ngirani uba wabuze déplacement wagira ukoreshe iminota mike. Wanyarutse kuronka bisi wahise ukoresheje iminota mike. Sawa. Mbega nugwahe rurimi rw'ibinyamurage. Ururimi rw'ibinyamurage amasinye. Yego. Itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. Itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. Uko navyumva umunyagihugu niwe mwene gihugu. Yego. Umunyagihugu niwe mwene gihugu. Yego. Nimba urakoze byari ivyo urakoze cyane ku mwanya wawe hama ubandanye n'akazi. Amahoro. Namahoro. Ndi kumwe na Nitsigimana Thierry. Namahoro cyane. Yego namahoro.
uri umurundi ndi umurundi. sawa Thierry jewe mfise utubazo dutatu ngomba ko tuganira ko dusanzwe nyene tworoshe. Ikibazo ca mbere kivuga ati mvuye kuri Kotebo sivyo, mvuye kuri Kotebo mfashe imodoka igana imuramvye nkoresheje isaha n'iminota 20 muga gitangaje mu kumanuka nkoresheje iminota 80 waza ko ari kubera iki nakoresheje iminota 80 Subiramo ikibazo. urumva na mfashe imodoka ngiye imuramvye mvuye kuri Kotebo nakoresheje isaha n'iminota 20 muga gitangaje mu kumanuka nakoresheje iminota 80 waza ko ari kubera iki nakoresheje iminota 80 Ce nibaza ahubwo rugendo rwose rurangana kubera isaha n'iminota 20 caburi iminota 80 ibyo bintu byose birangana. Yego. Sawa. Ikibazo kigira kabiri ururimi rw'ibinyamurage. Ururimi rw'ibinyamurage ni gwe. Iyo ntayonzi yorangaje y'abanyamurage. Amasinye. Ururimi rw'abanyamurage bagwita gute? Oya, ntagonze. Sinzi ngenda bagwita. Sawa, nijya itandukaniro riri hagati y'umunyagihugu n'umwene gihugu. Umunyagihugu n'umwene gihugu. Afite ibyo bintu menga biri proche. Mugabo buza ati umunyagihugu n'umwene gihugu. Aho menga birasaca. Menga birasa bisa. Umunyagihugu n'umwene gihugu. Basi nanje manze nkubatse. Umunyagihugu afisa akazi umwene gihugu afisa akazi mu gihugu. Oya jewe ngomba umunyagihugu n'umwene gihugu. Uko vyumva nta kibazo. We ntunyishura. Okay basi je numva rero basi biri proche bisa nibisa. Birasa. Yego. Sawa ndashimye cyane nubwo baza gusaba butatu umva bitoroshe. Biroroshe cyane. Sawa urakoze cyane ku mwanya wa ndabona wari uri mu kazi ndakure ko bandanye n'akazi. Sawa. Sawa. Ndi kumwe na Ntunzwe n'Imana Juvenal ntunzwe n'Imana. Tunzwe nayo. Sawa. Ntunzwe n'Imana. Jewe ngomba tuganire n'ibintu bitatu gusa bisanzwe urumva. Nibibazo bitatu ndakubaza. Ikibazo ca mbere. No kuvuga ko jewe mfashe imodoka mvuye kuri Kotebo nkagenda imuramvya. Jewe nakoresheje isaha n'iminota 20. Mva kuri Kotebo gushika imuramvya. Mu gitangaje mu kumanuka naciye nkoresha iminota 80. Ni kubera iki? Ni kubera ibarabara. Biravana n'ibarabara. Bari meze nabi. Ukiduga. Biba vyoroshe muga mu kumanuka biba bigoye bivanye n'ivyo abapakiye canke yo modoka kwibinga. N'uruhe rurimi rw'ibinyamurage bagwita gute? Ningereranya. Ningereranya. Nibimenyesho. Sawa. Okay, nijya itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. Itandukaniro rihari ry'umunyagihugu n'umwene gihugu. No kuvuga itandukaniro rihari nuwaciye ku ntebe y'ishure n'utaciye ku ntebe y'ishure. Aho no kuvuga itandukaniro rihari ry'umuntu yaciye ku ntebe y'ishure kuvuga ukozi wa leta n'umurimyi kama. Aho rero waciye ku ntebe y'ishure no mwene gihugu canke n'umunyagihugu urumva aho waciye ku ntebe y'ishure n'umwene gihugu. N'umwene gihugu. Utaciye ku ntebe y'ishure niwe bica gihugu umunyagihugu. Sawa urakoze cyane kweri kabise. Mahoro? Yego n'amahoro. Ndi kumwe na ni mumpa Ernest Batazira Sowari. Sowari. Meza cyane. Sowari ngomba tuganire mfise ibibazo bitatu ngomba ndakubaze. Byoroshe cyane sivyo? Yego. Jewe mvuye ngaha no kuri Kotebo. Mvuye ngaha kuri Kotebo. Ndafashe imodoka. Mfashe imodoka na byantwaye isaha n'iminota 20 gushika imuramvye. Muga gitangaje mu kumanuka naciye nkoresha iminota 80 ni kubera iki? Icyatumye mu kumanuka ukoresha iminota 80 nuko mu kumanuka muri make mu kumanuka uranyaruka kubera ko mu kuduga bisaba inguvu nyinshi ariko mu kumanuka nta nguvu nyinshi bisaba kubera ko ari ukumanuka nyene.
sawa urakoze nugwahe ururimi rw'abanyamurage nugwahe ururimi rw'abanyamurage ururimi rw'abanyamurage nuko muri make banyamurage n'abantu batavuga cy'ururimi rwabo kabisa ntabwo nomenya kuko ntari nyamurage. Ego sawa hama ikibazo kigira gatatu arico ca nyuma n'iryahe itandukaniro riri hagati y'umunyagihugu n'umwenegihugu? ntari hari kuko bose n'abene gihugu sa bose n'abene gihugu bose no kuvuga ko umunyagihugu n'umunyagihugu umunyagihugu basi dufate mu ncamake hariho umunyagihugu nka kujya bavuga ngo umusivile n'umukozi wa leta. Je nibaza yuko umukozi wa leta ntibasubira kumwita umusivile n'ibende twebwe tutaba dufise akazi ka leta dukora ni twebwe turi abanyagihugu abandi nabo bari abakozi ba leta nibo bene igihugu muri make. Sawa ndagushimiye cyane ku mwanya wanyu. Sawa ndi kumwe nande witwa nde? Ezekiel. Sawa Ezekiel namahoro. Jewe mfise ibibazo bitatu ngomba ko tuganira. Ibibazo bitatu. Ikibazo ca mbere kiravuga mfashe imodoka sivyo nkava ngaha mfashe imodoka yo kuva kuri Kotebu sivyo nakoresheje isaha n'iminota 20 ngende Muramvya muga gitangaje ndiko ndamanuka naciye nkoresha iminota 80. Wowe yoza ko ariko iki nakoresha iminota 80 mu kumanuka urumva na mfashe imodoka sivyo nafashe imodoka ndava kuri Kotebu ngende Muramvya hama nkoresha isaha n'iminota 20 hama mu kugaruka cyo nkoresha iminota 80 ndiko ndamanuka ngaruka kuri Kotebu. Wibaza ko ari kubiri kinakoresha iminota 80? Muri make isaha n'iminota 20 ni kuvuga kuduga kuri Kotebu uduga wakoresheje isaha n'iminota 20 mu kugaruka wakoresheje iminota 80. Iminota 80 n'isaha n'iminota 20 birangana. Sawa mbega hoho ni nugwahe rurimi rw'abanyamurage? Ururimi rw'abanyamurage urumva ni ukuvuga udatobora. Bagwita gute? Ntagonze kweke. Sawa uti ntagonzi. Sawa ikindi kibazo ca gatatu arico ca nyuma n'iryahe itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwenegihugu? N'iryahe itandukaniro ry'umwenegihugu n'umunyagihugu? Twese turi bamwe turangana twese. Numva itandukaniro riri hehe? Wo bivuga gute ba? Muri make twese jemo nako turi bamwe. Sawa ndashimye cyane n'ivyo nagomba ko tuganira. Urakoze cyane. Jewe nari mfise ibibazo bitatu. Ikibazo ca mbere wavuze kuri umurundi no kuvuga ko mvuye kuri Kotebu nakoresheje isaha n'iminota 20 ndiko ndagende Muramvya muga igitangaje ndiko ndagaruka naciye nkoresha iminota 80. Wibaza ko ari kubera iki? Iyo minota 80 kugira ukoreshe ajyanye muri Kotebu hari umaze kwinjirayo imiduga myinshi ino naho yari imaze ukatika awanye wazino saa 8 irega 15. Sawa hama nugwahe rurimi rw'abanyamurage? Rw'abanyamurage ni bembe azala bote ala ati sasa ole sawa hama ngana ngomba kubaze n'iryahe itandukaniro ry'umunyagihugu n'umwenegihugu? Itandukiro ry'umwenegihugu n'umunyagihugu abenegihugu ni bamwe. Itandukano ryabo ni kumwe bari batumvikana kugira bongo bumwe bukomotse ku Mana. Bose bunze bumwe ni bamwe ko ntibo batandukanye bose n'abanyagihugu. Umwenegihugu n'abana bato bagenda kw'ishure kuyeje baranka akamaro bazovuga ati ba papa wacu na basikuru bacu barakora ibi
Oh, sawa sawa urakoze cyane. Nanje ndashimye ku mwanya wawe.